Bakunzi b'uru rubuga rwacu mukurikirana ibiganiro byagwa muri hirya no hino ku isi, turabaramukije cyane amahoro y'Imana. Muri kano kanya tugiye kubashikiriza ikiganiro gishasha mutari mumenyereye kuri runo rubuga. Ndabizi hari ibiganiro maze igihe muraba kandi vyiza cyane byabaryoheye. Twabazaniye ikindi kiganiro gishasha, ikiganiro c'intungamagara. No kuvuga ni ikiganiro gishingiye ku bijanye n'amagara, kumenya ingene two kwitungira amagara kugira ngo tuyabungabunge abe meza, tubeho dufise amagara meza. Rero turabahaye ikaze na karibu kugira ngo iki kiganiro naco mugikurikirane kuko kizobafasha cyane. Impamvu twazanye kino kiganiro ni kubera yuko mu bintu bihangayikishije abantu, mu bibazo biri ku isi, ibibazo bijanye n'amagara biri mu vya mbere. Murabibona namwe abantu hirya no hino baragwaye, ingwara ni nyinshi, ibibazo ni vyinshi bijanye n'amagara, ku buryo bamwe bahavuye bakanabimenyera nkaho umengo ni ngombwa, ariko ari kibazo cyuko kumbura tabufasha bariko bararonka. Rero muri kino kiganiro tuzofasha abantu mu buryo bwinshi bushoboka kugira ngo bikunde bagira amagara meza. Tuzogerageza gukorera mu bintu hanini nka bitatu bikuru. Icambere, tuzofasha abantu kumenya ibijyanye n'ukuntu umubiri ukora, ivyo bita anatomy, ingene umubiri w'umuntu wubatse, ivyo bita anatomy, ingene umubiri w'umuntu ukora physiology, hamwe n'ukuntu ugwara pathology. Kuko ivyo birahambaye cyane kubimenya, kuko biratuma umuntu amenya ukuntu ashobora kubungabunga kugira entretien y'umubiri wiwe, kuko azi ingene wubatse n'ingene ukora. Tuzovuga kandi no kubijanye n'ingwara, kuko kenshi kutamenya ingwara n'ibimenyetso bimwe vy'ingwara biratuma abantu batamenya n'ingene bashobora kwivuza. Icya kabiri, tuzovuga kubijanye n'ibifungurwa. Mu vy'amagara y'abantu berekana yuko mu ngwara ziri ku isi zisinzikaje abantu, kuko ziri ukwinshi. Hari ingwara zishingiye ku gufungura nabi, hari ingwara z'imigera, hari ingwara z'ivyaduka, hari ingwara z'imvukanano n'ibindi. Mugo muri zo zose ingwara zishingiye ku kuntu tubayeho, na cyane cyane ku kibazo cyo gufungura, abahinga batwereka yuko zifata n'imiburiburi nk'ibice 80%. Murumva yuko ari zo nyinshi cyane, kandi muri zo usanga ari zikomakomeye abantu batinya, zica abantu benshi, zitwa izidakira. Rero kuri izo ziterwa kenshi nuko abantu bafungura ibintu bibi vyonona amagara yabo, babizi canke batabizi. Icya kabiri nuko hari ibintu byinshi by'ingirakamaro, imfungurwa n'ibinyobwa vyiza bifasha amagara y'abantu, abantu bari kwihereza mugo batihereza kubera kutabimenya, canke babizi naho ntibamenye yuko ari vy'ingirakamaro. Icya gatatu ni kubera yuko hariho n'ibintu vyiza, ibi bifungurwa nyene vyiza twihereza, mugo ugasanga tuvyihereza mu buryo butameze neza, ntitumenye uburyo n'igihe twateza kuvyiherezamo. Icya kane, hariho ubumenyero bubi bumwe bw'ukuntu tubayeho, les mauvaises habitudes, bituma usanga twagwaye. Navyo kenshi bikava ku kutamenya, canke bikava ku kwirengagiza no gufata ibintu minenegwe. Ivyo byose ni ibintu bituma ingwara ziyongera. Nico gituma tuzovuga cyane ku bibazo bijye no gufungura, twereka abantu ivyo kurya bibereye vyiza byofasha amagara y'umuntu neza gusumba. Twerekane ubuhinga bumwe bwo gutegura imfungurwa ziryoshe, nziza kandi zidufasha. Twongere dufashe n'abantu kuntu bokosora ubumenyero bwamaze bamwe kubagira imbata, gushika naho usanga umuntu atakigira uguhitamwo, ugasanga umuntu yarononwe n'inzoga zaramaze kumugira umuja, yarononwe n'itabi, yaramaze kubaho yumva yuko atari imfungurwa runaka tobaho. Ivyo ni ibibazo byamaze konona abantu bigatuma bagwara. Rero ubwo bumenyero hari uburyo bwo kubukosora dukoresheje ibifungurwa nyene n'ubundi buhinga bushasha bwo kubaho. Ikindi kigira gatatu tuzofasha abantu nibijanye no kwivura bakoresheje ingaburo hamwe n'imiti kama. Kubijanye n'ingaburo ni vya bindi nyene, ni gufungura mugabo bivanye n'ivyo bariko barafungura hamwe n'ukuntu biteguye, ntibibi bifungurwa gusa ahubwo bibe umuti. Ivyo birashoboka kuko hari abantu benshi bagwaye ingwara uno munsi badakeneye imiti, ahubwo bakeneye gusa kumenya ivyo bofungura ingwara yabo ikabiheze. Kubijanye n'imiti kama, n'uburyo bwo kuvura ingwara dukoresheje ibidukikije, ibifungurwa, ivyatsi, ibiti, amazi, umuco n'ibindi, kuko ubwo buhinga n'ubuhinga bubaho ku isi, usivye ko abantu benshi usanga batabizi. Bamwe baca bimvira ngo ni ibintu by'ikirundi canke ngo ni ibintu by'ubufyitirizi. Oya, ni ibintu vyasuzumwe n'abahinga n'abashakashatsi, bakerekana ibintu bivura biri mu bitegwa, ibintu bivura biri mu bifungurwa, n'ingene wo bikoresha kugira ngo bigushikane ku kwivura ingwara.
imiti kama les remèdes naturels irabaho ku isi yose, kandi ubuvuzi kama medecine naturelle cyangwa naturothérapie burakoreshwa ku isi yose, ahubwo bufise akamaro keza cyane kuko bwo kenshi nta n'ingaruka bugira, ariko kenshi imiti yo kwa muganga myinshi murazi yuko ikunda kugira n'ingaruka, umuntu yarenyoye cyane ugasanga aragwaye umushishito, aragwaye igitigu n'ibindi. Ubuvuzi kama rero nabwo ni ibintu tuzogaruka kugira ngo twereke abantu ingene bashobora kwivura bakoresheje ivyo. Nk'abantu mukunda gusoma ibitabo byo bafasha cyane, hari ibitabo byinshi biri ngaha ku isi byanditswe n'abahinga b'abashakashatsi bakomeye berekana ubushobozi bwo kuvura buri mu vyaremwe. Hariho nk'igitabo nk'akarorero citwa Guide des plantes médicinales, ni igitabo kirimwo ibitegwa byinshi cyane. Umuhinga cyanditse yitwa George Pamplona Roger yerekanye ingene ivyo bitegwa bitandukanye bishobora kuvura ingwara. Igitabo citwa Les aliments qui guérissent et qui préviennent, ibifungurwa bivura kandi bikinga. Igitabo citwa Croquer la vie. Ibitabo bibiri volume zibiri z'igitabo citwa Santé par la nature, no kuvuga ubuzima butangwa n'ibidukikije, cyanditswe n'umuhinga akomeye cyane w'umuganga yitwa Ernest Schneider, n'ibindi byinshi cyane. Ivyo byose ni bitabo birimwo ubumenyi bwashyizwe ahabona nabo bahinga bwerekana ingene ubuvuzi kama ari ibintu bihambaye. Rero muri ivyo hariho byinshi bifasha abantu kandi no ku ngwara zikomakomeye. Nk'akarorero hari ibintu byinshi dutunze ngaha iwacu natwe dushobora kubona muga abantu batazi ko ari imiti. Abantu turafise indimu turayikoresha nk'icyamwa kandi nivyo iradufasha. Hariho nabazi kuyivurisha mugo n'abandi batabizi. Ibitungurusumu, hari n'ibindi bimera nk'ibiti bita moringa, igiti bita aloe n'ibindi bitandukanye. Abakurikiranye amakuru ho murazi yuko nko mu iki gihe cya corona virus mu gihugu cya Madagascar bakoze umuti kandi uri kurafasha abantu cyane mu gitegwa mu kimera bita Artemisia. Ni ubwoko bw'icyatsi kimeze nk'igiti basanze gishobora kuvura iyo ngwara kandi byavuzwe n'abantu babifitiye ubumenyi budasanzwe, bisigura yuko ivyo ari ibintu bihari ku isi ahubwo abantu benshi batabizi. Tuzobafashisha rero cyane muri kino kiganiro. Rero reka tubatera umwete kugira ngo abantu mwese mwipfuza kugira amagara meza, abantu mwese mwipfuza kumenya uburyo mushobora kwifasha mukoresheje ibifungurwa n'ibidukikije, abantu mukeneye guhindura uburyo bwo kubaho bubi bwatumye mugwara mukabaho nabi, kugira ngo twakire ubundi bumenyero bwiza gushobora gutuma amagara yacu anagurwa mu gihe tukirindiriye ku isi hera. Imyaka tushobora kumara ngaha ku isi ntituyibeho tubabaye dusinzikaye turabanyantege nke n'ibindi. Ni mwitabire ibi biganiro bizobafasha cyane. Ndangize ndababwira amajambo yavuzwe n'umuganga rurangiranwa yitwa Socrate, yabayeho imyaka myinshi cyane imbere ya Kristo, aho yavuze ijambo ry'ubwenge rivuga ngo que ton aliment soit ton remède et que ton remède soit ton aliment. Mu Kirundi bisigura ngo ifungurwa zawe zikubere umuti kandi umuti wawe ukubere ibifungurwa. Natwe iki kintu tukigira ingingo ngenderwa kuno munsi, ivyo dufungura n'uburyo tubaho bitubere umuti udukingira kandi ukatuvura ingwara zisinzikaje amahanga menshi cyane yo kwisi. Imana ibagirire neza, tuzosubira mu biganiro bizokurikira. Murakoze.